nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo, kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Tuzokora ibishoboka byose ko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba imfashanyo, ahubwo abandi bazoza kudusaba imfashanyo. Ubutare turabufise. Ubu nafashe ingingo ngira nkoranye ugwaruka rwose rw'incabwenge, umurundi wese ahari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu, tubuhingure tubushore. Isoko iriho mu Burundi, muzobona hari amahinguriro arenga. Uburundi buriko burazuka, turafise iyo ndoto, twaramaze kubibona. Uburundi ni igihugu c'umwizero. Ikizira kikaziririzwa nuko twosubira gusamazwa n'ivyadusamaje muri kahise. Ubu umwasi dufise nuwo mwasi yitwa ubukene. Ntituje guhenda abantu ngo Burundi buratunze. Uburundi ntiburatunga, muga buratunze kuko bufise umutahe, bufise abantu n'ibintu. Ivyo rero nivyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga. Twararungitse abantu kwiga mu bindi bihugu, igihugu gitera imbere habiki habibikogwa, ntagira uzobahenda. Ntushobora gutezwa imbere n'imfashanyo, ico mugifute mu mutwe. Nta gihugu na kimwe nabonye catejwe imbere n'imfashanyo. Nta gihugu na kimwe nabonye gitera imbere abantu arabasavyi, bose barakora.